Nitwa Major Claudine Murekerisoni, ndongoye gisata kijejwe iterambere ridakumira mu gisirikare c'u Burundi. Ninjiye mu mugwi wa 37, ndubatse, mfise abana batatu. Gufatanya akazi k'urugo n'akazi k'igisirikare twahamagariwe byose birakunda. Igihambaye muri byose ni integuro, arico bita planification mu gifaransa. Iyo nteguro rero urafata ukavuga uti guhera isaha niyi nzoba ndiko nkora akazi njeje ka minsi yose mu gisirikare. Ukavuga uti inyuma y'akazi njeje mu gisirikare guhera isaha niyi nzoba ndi mu rugo, nzoba ndiko ntunganya ivy'urugo, ivy'umuryango, kuraba abana. Ndi umusirikare kandi ndi mu mama w'abana. Mbwirizwa kumenya yuko abana babayeho gute, mbega bakoze devoir, bafunguye, mbwirizwa gukurikirana byose, nta na kimwe gipfa. Integuro muri byose niyo nshira imbere. Mu gisirikare nkuko njeje igisata kijejwe iterambere ridakumira, ntibakumira namba. Nukuri imiryango iruguruye. Baraduha amabanga akomakomeye kandi tukayarangura atankomanzi. Kuko byose harimo n'umuhamagaro, ashobora kubona nk'abantu bagenda kwihebera Imana. No mu gisirikare nico kimwe harimo umuhamagaro. Utamuhamagaro urimo kweri ntibikunda. Igisirikare nticahariwe abagabo gusa. Oya namba, ubu unye ibintu byagiye biratera imbere kandi ku rwego rushimishije, dugeze ku ntambwe tubona ko ishimishije. Ubu biragaragara ko abadamu, abantu b'abafasoni natwe mu gisirikare dushoboye. Kandi noneho hari ibyo usanga abantu b'abagabo bashoboye, ugasanga natwe abagore turashoboye. Harimo kuzuzanya washaka. Kwinjira mu gisirikare ni nkuko wowe ugiye mu kandi kazi atari mu gisirikare gusa. Ni nkuko uronse amahirwe yo kuja mu kazi mu kindi gisata atari gisirikare gusa. Rero kuba umudamu buonye aronka umurenganzira bwo kwinjira mu gisoda, ikasi nta mayuri y'inzu kabisa, ni ibintu bisanzwe kandi birakenewe ko n'abandi babona ko dushoboye kandi koko turashoboye. Hariho imico n'imigenzo ariyo yatuma haba gukumirwa mu gisirikare canke mu bindi bisata. Rero abakobwa bumve ko mu gisirikare hatahariwe abagabo. Imiryango iruguruye, ni ibintu byiza, ni kurondera ubuzima, uwo byumvamo kandi abishoboye arahawe ikaze. Imiryango iruguruye. Abavyeyi nabo bareke gukumira abana babo bavuga ngo kiriya gisata cahariwe abantu b'abahungu gusa. Oya habe namba, iryo ryo barikumira kandi ribandanya, mugabo mu bihe tugezemwo tukeneye iterambere ridakumira. Waba wubakanye n'umusirikare nkawe canke wubakanye n'umusivile, ubugeni n'ikindi cigwa gihambaye. Bivuga yuko muhira umugore n'umugabo muri abapapa b'abana. Mushitse ku kazi dukora akazi k'igisirikare. Ivy'urugo dusubira kuvyiyumvira tugeze mu rugo. Uko niko bimeze. Yego, kandi ku kazi niba umushinga ntawe wanje ari umusirikare, ndamuramutsa kujya biri, ni gisirikare gikora. Sinza kuvuga ngo umugabo wanje ngo tugire ibyo twari gukora muhira, ndamwikabusha ndeke kumuramutsa nkuko bikwiye. Oya habe namba, igisirikare nico gikora. Yego, nta byo kwitwaza ngo mfise akazi k'umurengera ngo abana banje ndabibagire. Oya, ntaco no ndiko ndakora kuko abo bana nabo nibo njeje gukiza. Duhereye mu kwinjira, ikarashishi iri mu byambere. No mu bibazo bikogwa harimwo test bita test physique, ivy'inguvu. Byo koti ivy'inguvu birakogwa muri hari ikibazo kijejwe ibyo. Nta byo gukwegerako. Oya, hinjira uwo bishoboye kandi abishatse. Rero nukuri nta byo kuzanga ngo dukwegere ko ngo nuko ari umukenyezi. No, barabishoboye kandi nukuri. Barabishoboye. Niyo rero bahejeje ibyo byo kuvuga ngo ni formation, bakagenda mu buzi busanzwe, ikarashishi barayishoboye.